Muri Masisi mu gace kitwa Ruki, drone za FARDC zaraye zibasiye bikomeye ahasanzwe hari ibirindiro vy'umwansi wabo M23 canke RDF. Ibi biri mw'ijoro ryakeye aho M23 yashoboye kuraswa mu buryo budasanzwe ndetse inagira icivuze inyuma y'ivyo bitero bibasiwe barashwe na FARDC n'izo drone, ndetse banatangaza yuko ibitero vyababaje. Banavuga yuko FARDC yoba iriko iraviola amasezerano ya Seseroviturage tubisangure tubice ijya nino kugira ngo dushobore kubabwira ngene iyo operation yagenze ndetse n'ivyashoboye kononeka. Si ivyo gusa, turaza kuya kubijanye no muri Rubaya naho ku munsi w'ejo aho drone nyene za FARDC zongiye kuduzwa mu birere maze zirasa bikomeye, zidasahabara uno mwasi wabo M23 canke inyeshamba za RDF. Si ivyo gusa, turaza gusimbira no muri Mushaki, turaza kuvugana tubabwira ibijanye n'ibitero Wazalendo yashoboye kugaba ahari hasanzwe hari birindiro vya M23 maze igakuramo abagwanyi batari bakivyo. Turaje tubive imuzi n'imuzingo tubabwire uko vyari vyifashe, uko ama operation yageze mu sango. Turaza kuyaga no kujanye n'abasirikare babonetse ba FARDC bari mu bwato aho bariko barazanwa muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Ubu amakuru dufise twamaze kumenya aho bashikiye ndetse naho bariko barashinga ibirindiro vyabo kugira ngo bikunde bashobore kwasika neza umutekano w'abene gihugu basanzwe baba muri ivyo. Si ivyo gusa, turaza no gusoma itangazo rya FEDENEB canke igisata c'u Burundi caraye kirungikiye kira musirikare wese ari ku butaka bwa Kongo ivyo bakwiye gukurikiza n'ivyo bakwiye kugira ko ivyose biri muri ano makuru nabateguriye mu gikwana na J-Code. Reka rero ntangure ndabamutse cyane abadukurikirana mwese naho muherereye, yaba bari ngaha mu gihugu cyaciza cyo Burundi, abari mu Rwanda, abari Kenya, abari Tanzania, Mozambique, South Africa, Zambia n'ahandi muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, eka n'abari muri Aziya mu mpande zine z'isi. Tubaramutse tubahe n'ikaze mu kino kiganiro, tubabwira ati mwiriwe cyane maramutse bivanye n'amasaha uriko urarabira kino kiganiro. Ntangwe mvuga ati muri Masisi, Tetwari Masisi, twababwiye ko ariho hamaze iminsi hariko harabera imigwano idasanzwe. Nababwira yuko muri iri joro ryakeye amadrone ya FARDC CH4 yaraye yibasiye cyane ibitero plutôt ibirindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda biherereye ngaha muri Ruki. Ni bitero byabaye mu masaha y'ijoro aho amakuru dufise ava mu bene gihugu uko abene gihugu bavuga yuko bumva ibintu biremereye, inkoho ziremye, ugwamo rwinshi kw'amasasu, aho FARDC yari kirarekurira amakompora ndetse n'ijugujugu ahasanzwe hari birindiro vya M23 aha muri Ruki. Amakuru dufise nuko izi nyeshamba zimaze gukubitirwa ngaha muri Ruki zaciye zihunga zirahava, kitaraganye zari zicitse ku masasu. Uko amakuru dufise nuko benshi bashoboye kwasiga ubuzima n'ubwo bwake tutaramenya igitigiri cyanyacu cyabashoboye kwasiga ubuzima ku mboni. Ibi nivyo tuzakusikiza mu yandi makuru, ariko twobabwira yuko aha muri Ruki muri Masisi nyuma ya ibi bibaye igitero kibaye igitero c'amadrone ca FARDC kibaye inyuma yaho umuvugizi wa FARDC Sylvain Ekenge Bomosa yari yatangaje yuko M23 nayo yakomeje kwibasira ahasanzwe hari birindiro vya FARDC haba muri Sud Kivu. Yagiye atanga uburorero, aravuga yuko muri Sud Kivu no muri Nord Kivu iyi M23 nayo yagumye donc ibagaba kw'ibitero ibarasa mu buryo budasanzwe, arico catumye FARDC itegura kino gitero kidasanzwe cabere ngaha muri Ruki neza muri Masisi, aho inyeshamba zirenga ijana ku makuru dufise y'ubutasi y'abari ku mirongo y'urugamba, inyeshamba zirenga ijana zo zaciye ziba zirahasiga ubuzima ubwo nyene atagisabwe, kuko abandi barakomeretse barabatwara, hano n'abakomeretse ntibabatwara, abacitse amaguru, abagize ubumuga kanaka bababaye nabo bakaba bagumye ngaho. Ubu bakaba bariko baritabwaho n'aba FARDC babavura zino nkomere baraye bagize. Ariko ngaha muri Ruki twobabwira yuko izi nyeshamba zaciye zihunga ikitaraganya maze zihungira mu buce butaramenyekana. Nibwo tuza kubabwira ku muri twabasha kuronka amakuru maze tubabwire uko ibintu vyagenze canke vyagende zino nyeshamba mu gihe zari zizi yuko ziko zirakontrola akarere neza atagitero ziteze. Niho zazazumva surprise idasanzwe ya FARDC
aho yabagavyemo igitero novuga yuko kiremereye. Aho rero umuvugizi wa FARDC Sylvain Ekenge Bomosa we yari yavuze yuko igitero gikozwe kubera ko iyi M23 imaze imisi yibasira ahasanzwe hari birindiro bya FARDC. Yavuze nko muri Nord Kivu, aravuga muri Masisi nyene, aravuga muri Ruchuru, aho ni muri Nord Kivu aho M23 cyangwa RDF yakomeje kugabyaho ibitero. Aravuga no muri Sud Kivu, aravuga mu gace ka Shabunda, aravuga muri Karehe aya n'amatetware, aravuga uburyo M23 yakomeje kwagaba ibitero mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu kino gitero karuhariwe zino ndege za FARDC, zino drone za CH4 zaduga hejuru maze zikubita hababaza umwasi wabo ari winyeshamba za M23. Inyuma yo gukubitwa rero M23 yahise itangazo novuga ryamarira nkuko yamibikora, aho yatangaje yuko FARDC iriko irahonyanga amasezerano ya Cessez-le-Feu mu gihe bakiciga kubijanye n'amasezerano bagomba kuja gusinyira i Doha ku 2013. Ni mu minsi imbere igiye gukurikira, ahubwo ni ku munsi w'ejo niho bateganya gusinya amasezerano ya Cessez-le-Feu. Ariko hari inkuru twumvise kujanye n'amasezerano ya Cessez-le-Feu, aho mu ijoro ryakeye twarose amakuru avuga yuko abagiye abaserukiye leta ya Kongo boba baburiwe irengero, boba banyishe canke boba bacimvye ibijanye n'amasezerano, bakaba byitezwe cyane mu gihe vyogumuko yuko ku munsi w'ejo badashobora kwitaba ano masezerano ya Cessez-le-Feu kuko ntabo bariko barabona idoha, ntabo bariko barabona, ntabo bariko baragaragara mu iki gisagara ca Doha. Rero muri Masisi mwumve ko bitoroshe kuko muri Masisi ku munsi w'ejo hose twababwiye ikijanye n'abasikare 28 nabo bari bamaze guhasiga ubuzima mu mirwano yahabereye ku munsi w'ejo. Ndetse tunababwira uburyo abana basirikare ingene bakubiswe, twababwira muri Rubaya ingene drone za FARDC zongeye kuduzwa hejuru zikora amabara cyane ndavuga kubabaza zinonyesha mba gukubita hababara ahari birindo vyizinyeshamba za M23 canke RDF byose twage tuyababwira. Ndetse tunababwira n'igitero gikomeye cyabaye ku munsi w'ejo masaha ya 7:08 aha neza muri Mushaki, aho M23 yarira yongera iratakitakamba mu gihe FARDC wazarendo plutôt ibagavye ko umuriro w'ibitero bidasanzwe, ndetse birangira aha muri Mushaki bahakuwe 5-5 bahakuwe ataco banze. Ari mu makuru twagira tubahe ku munsi w'ejo mu kibiriraho, ariko connectiza kutugora bituma tutabaha zino nkura ko twabwire ko ngaha muri Mushaki ibintu vyagendeye nabi zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, maze birangira zino nyeshamba zomotse zirahakugwa bidasubirwamwo, maze zihasiga ibigwanisho bikomeye cyane. Hamwe amakuru dufise yizewe nuko n'imfu abari bahapfiriye batashoboye kuza gutora ino mirambo yabo kugira ngo bashobore kwijana, baciye bahungira kure yaho aho batashoboye kutubwira. Ariko mwumviye ko ngaha muri Mushaki bakubiswe mu buryo ubucango bundi, bakubiswe à gauche à droite, mu Kirundi abantu bakavuga ko bakubiswe douche. Rero iyi Mushaki M23 yaramaze kuba ikura ivayo, ndetse ubu kabiri kikontrolwa n'abazarendo ibice 5-5. Kintu wabwira ni kijanye n'abasirikare ba FARDC babonetse bari mu bwato, aho abandi bari ko barategura ivyo amasezerano ya Cessez-le-Feu. Ni nawo munsi haboneka uno bwato bwa basirikare ba FARDC aho bari ko baragwirirana muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, aho baje no bwato. Ndetse uwo munsi niwo munsi Kisekedi yereka igisirare ciwe indege yari yaguze, indege bise y'uruhigi l'avion de chasse, niyo ndege berekanye bavuga yuko igiye guhiga zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Indege ifise ubuhanga bukomeye, indege bavuga yuko ihambaye cyane mu gihe c'urugamba, ni indege bavuga yuko bashobora kurungika amabombe mu kanya gato biviriye Kinshasa, ndetse banarungika i Kigali. Iyo ni reference bashoboye gutanga kubijanye n'ubushobozi bw'iyo ndege. Kumbure iyi ndege yitweze ko vyinshi na leta ya Kinshasa, ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda yahise igira ubwoba maze itangura gusohora amatangazo yaha naha yerekana uburyo umengo leta ya Kongo igomba kubangamira igihugu cy'u Rwanda. Kumbure batewe ubwoba n'aya madrone plutôt ni indege ya chasse, avion de chasse yerekanywe na President Kisekedi aheruka kugura vuba bwangu. Ikitwa wabwira nanavuze no mu ntangamarara ni kijanye n'inkurikira kwiragira, aho M23 ku munsi w'ejo yasakaje amakuru ivuga yuko
yasohoye yakoroye plutôt indege ya FARDC, indege drone ya FARDC. Nuko rero uku niko abanyarwanda bariko barahenda abantu babicishije muri bya binyamakuru vyabo bakorana na M23 yuko baraye bakoroye indege ya FARDC, ariko amakuru tuwabwira nuko iyi ndege atyo bakoroye nta naho vyahuriye n'iyo ndege ya FARDC. Ndababwire uko iyi M23 yashoboye kuba ibesha abantu canke isakaza ububeshi mu bantu yuko yoba yakoroye indege ya FARDC. Baciye ku kinyamakuru cabo Twitter barakwiragije amakuru avuga ko bakoroye drone zibiri za FARDC, ariko twabwira yuko ari kinyoma cambaye ubusa. Ubu n'ubutumwa bwari mu rurimi rw'igifaransa rwanditswe na FARDC, ariko nagiraze ku translatinga ndarushira mu rurimi mwese mudukurikirana amashobora kumviza, aho bavuze ati abanyarwanda bariko barakwiragiza ikinyoma babesha yuko AFC M23 yuko barashe indege ya FARDC, ariko amakuru mwomenya nuko ivyo vyose ari ububeshi atari vyo nabuke. Bafashe ifoto ya drone yarasiwe mu gihugu ca Azerbaijan. Iyo ndege niho iyo foto bakoresheje bashize ku mbuga zabo barayipubliya, ku mwaka wa 2020. Haciye imyaka 4 iyo ndege berekanye M23 ariko yarashe ya FARDC ishizwe ku mbuga ngukana mumenyi mu kwezi kw'icumi. nkuko mubibona baciye batanga ifoto berekana uburyo ino ndege ari foto ya kera biriko birakwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero ico mwomenya nuko atandege ya FARDC yigeze iraswa n'iki gisirikare canke n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ubu n'ubutumwa bwashoboye gusohorwa na FARDC nyuma yuko bariko barakwiragiza amakuru bavuga yuko hari indege ya FARDC, hari indege y'igisirikare ca Congo yashoboye kuraswa n'izinyeshamba za M23. Ico tubabwira nuko bibicishije mu butumwa bwabo aho bavuze yuko ibi bintu ari ubusa, ariko ibinyoma vyambaye ubusa. Rero abantu mukurikirana ibijanye n'ano makuru mwumve yuko iyi ari sabotage nko bama babikora, ari amakuru y'ubuhirimbanyi kugira ngo berekane yuko bakomeye. Ubundi tumaze kubona ubukomezi bwabo abo buhagaze, ubukomezi bwabo buhagaze ku munwa, ubukomezi bwabo buhagaze mu gutanga ibiturire. Ndazi yuko abadukurikirana ibi byose mumaze kuba mu bitahuye. Rero nari nababwiye yuko nza kubasomera inkuru igisirikare cy'u Burundi aho cyariko kiramenyesha ingabo zabo kiri mu ntara ya Kivu, ni mu ntara ya Kivu y'epfo ya RDC Congo, aho bavuga yuko bazibiye amayira y'abava mu karere ka Minembwe bagamije gukingira Uvira n'urubibe bw'u Burundi. Izo ngabo z'Uburundi zikabandanya zisaba yuko abene gihugu bari mu Minembwe bovavanura mu buryo bwose n'izinyeshamba canke n'ababansi bariyo. Mu ndwi iheze mu Minembwe hagenzurwa n'umuhari wa Twigwaneho ufatikanije na AFC M23 harabereye imyerekano ikomeye cyane yiyamiriza ko ingabo z'u Burundi n'abakorana nazo bugaye amayira ashika nayo ivyankenegwa ahanini bakura mu muji wa Uvira. Abagize imyerekano babwiye BBC gahuza miryango bati abagwana nibagwane, abaganira nibaganire, ariko bareke abantu bagende bacuruze kuki bavuga ngo twicwe n'inzara. Bagirije kandi abasirikare b'Abarundi ko igikorwa kigize icaha c'intambara. Abagize imyerekano bagirije ingabo z'u Burundi kuzibira amayira bari ahitwa muri Mikarati Pwenzero n'ahandi, basaba ko ingabo z'u Burundi zisubira mu gihugu cazo ntizivange mu bibazo vya Congo. General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi yabwiye BBC kahuza miryango ko ico gice ca Minembwe atamusikare n'umwe wo mu Burundi ahari. Yagize ati iyo myerekano bateguye kwari ukugira ngo bahuvye amakungu, bafate abana n'abagore babashire mwibarabara biyamirize u Burundi, ariko nta Barundi bari muri ako karere. Arabandanya avuga ati
ubu General de Brigade asanzwe avuga igisirikare cy'u Burundi aravuga ati abasirikare b'u Burundi bari ahitwa Muramvya, Mugeti na Majembwe, ati mubaze abanyamurenge bahatuye babanye nabo neza n'ingabo z'u Burundi ku buryo barema amasoko atangorane nimwe aho Minembwe bari kumwe n'abansi nibo bariko bavuza amaruru. General de Brigade asanzwe avuga igisirikare cy'u Burundi yongera aravuga ati iyo point zero bavuga ko n'ahandi n'inzira bagomba guca kugira ngo baje kurondera ivyo kurya baha abasi, nico gituma hafunzwe. Yongera avuga ati nta muntu yera, nta muntu ameze neza bankira kurengana, ariko uwuja kurondera inzira yo kuja konona umutekano muri Uvira no ku rubibe duhana uwo ntibamwemerera ko arengana, ariko abo muri za Muramvya, Mugeti, Majembwe abo bose barahaca atangorana. Ingabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku mwumvikano wa leta zompi mu gufashanya mu bya gisirikare no kwivuna abansi. Ingabo z'u Burundi zifatikanije n'iza RDC kugwana n'abagwanyi ba M23 naho abo baje gufata ibisagara vya Goma na Bukavu. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko kiri muri RDC kugwanya kandi imigwi y'inyeshamba z'abarundi ya Tabara, FNL ya Nzabame makivuga ko bakorana na Twigwaneho na AFC M23. Iyo migwi yagiye ibihakana. Nuko iri novuga yuko ari ubutumwa bwashoboye gusorwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Baratuza. General de Brigade kasinda muvugire izina giwe nabi ni General de Brigade Gaspari Baratuza, niwe yashoboye kuba asohora ubwo butumwa. Novuga yuko aho yashoboye gutanga umucyo cyane ko byari maze iminsi biriko biravugwa, abatwigwane mwarabonye baragiye mwibarabara ndetse n'ivyinshi cyane, ariko kumbure turaza tubikomozeho dufatiye kubijanye n'itangazo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspari Baratuza yashoboye gushira hanze. Ikindi babwira nuko kukijanye n'umutekano ngaha muri leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Wazalendo yaraye itangaje yuko ibiganiro vya Doha, ibiganiro vya Washington, ibiganiro vyose biriko biraba hagati ya leta yabo n'iyindi migwi y'inyeshamba canke n'indi bihugu itabiraba. Wazalendo izorasa kugera ku kanyuma zinyeshamba z'u Rwanda kugera maze zinyeshamba zitaye zomoka. Rero aya niyo makuru ava muri Wazalendo, ndetse Wazalendo banasohoye itangazo bavuga yuko bitabaraba, bo bazokomeza umurimo wabo kugira ngo bashobore komora inyeshamba, bashobore komora basi b'igihugu cyabo, aba basuma b'igihugu cyabo maka barudiye kwabo basubize mu gihugu cy'u Rwanda nkuko babicishije mu rwandiko basohoye. Rero ikinorangiriza ko ni nkune navuze yuko aho muri Doha intumwa za Kinshasa zanyitse bazibuze mu biganiro bariko barabashakisha baburi irengero aho bari gusinya ku masezerano. Iyi nkuru nayivuze yuko atabwo abaserukiye Kinshasa bariko baraboneka baburi irengero, kumure barashobora kumva bumvise desanovapa mu masezerano bigatuma bashobora gukita ibijanye n'ano masezerano. Kandi twanababwiye yuko ibijanye n'amasezerano ku mpande zose atagaciro ariko rabiha haba leta y'u Rwanda canke leta ya Kongo. Ibi byose twagiye turabibasubiriramwo tubibabwira uko ibintu bimeze. Ariko mu kurangiza ino nkuru yacu, reka mu nkundire ndabasubiriremwo rino ano makuru y'igisirikare cy'u Burundi cyasohoye canke bicishije kuri General de Brigade kumbuni. Urashobora kuba we wadukuye utabitahuye neza, ariko nagira mfatikana kugira ngo ndabisubiremo mu buryo bwiramvuye kugira ngo mushobore gusobanukirwa mu buryo budasanzwe. Ariko abarikeneye turaza kuri bashirira muri description kugira ngo mushobore kugisomera ndetse munayitahure neza, uko ni jambo ririmo ibintu byinshi rishobora kugufasha cyane mu gusobanukirwa igikorwa ingabo z'u Burundi FDNB ziriko zirarangura ngaha mu misozi miremire ya Fizi. Ndetse uno mu General de Brigade asanzwe avuga igisirikare cy'u Burundi yagiye
donc harerekana ibice abasirikare b'abarundi barimwo aho yateye ivyatsi abavuga yuko igisirikare c'uburundi kiriko kirica abene igihugu canke gutegura ibijanye n'itsembatsemba canke ihonyabwoko gaha mu misozi miremire ya Minembwe. None subiramwo hama tukahita turangiza kino kiganiro cacu kumbura ashobora kuba utatekereje neza. Igisirikare c'Uburundi kiramenyesha ko ingabo ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri leta ya rusangi zazibiye amayira y'abava mu karere ka Minembwe zigamije gukingira Uvira n'urubibe bw'u Burundi, zigasaba abanyagihugu bari mu Minembwe kuvavanura n'abasi bariyo. Ongera bavuga ati mu ndwi iheze Iminembwe ahagenzurwa n'umuhari wa Twigwaneho ufadikanije n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23 habereye imyiyerekano ikomeye yiyamiriza ko ingabo z'u Burundi n'abakorana nazo bugaye amayira ashikanayo ivyankenerwa ahanini bakura mu muji cyo mu gisagara ca Uvira. Abagize iyo myiyerekano babwiye BBC gahuza miryango ati abagwana nibagwane, abaganira nibaganira, ariko bareke abantu bagende bacuruze kuki bavuga ngo twicwe n'inzara. Bagirije kandi abasirikare b'abarundi ko igikorwa kigize icyaha c'intambara. Abagize imyiyerekano bagirije ingabo z'u Burundi kuzibira amayira bari ahitwa muri Mikarati Wenzero n'ahandi, basaba ko ingabo z'u Burundi zosubira mu gihugu cazo ntizivange mu bibazo vya Congo. General de Brigade Gaspard Baratuza avuga igisirikare c'u Burundi yabwiye BBC gahuza miryango ko ico gice ca Minembwe atamusirikare n'umwe wo mu Burundi abarizwamwo, nta musirikare wo mu Burundi n'umwe ari. Yavuze ati iyo myiyerekano bateguye kwari ukugira ngo bahuvye amakungu, bafate abana n'abagore babashire mwibarabara biyamirize abarundi, ariko nta barundi bari muri ako karere. General de Brigade Gaspard Baratuza yongeye aravuga ati abasirikare b'u Burundi bari ahitwa muri Muramvya, Mugeti, Majembwe, ati mubaze abanyamurenge basanzwe batuye muri ivyo bice barabanye nabo kandi neza ku buryo barema n'amasoko atangorane aha mu Minembwe. Bari kumwe n'abasi babo nibo bariko baravuza amaruru. General de Brigade yongera avuga ati iyo Pwenzero bavuga ko n'ahandi ari nzira bagomba guca kugira ngo baje kurondera ivyo kurya baha abasi, nico gituma hafunzwe nta muntu yera, nta muntu ameze neza abankira kurengana, ariko uwuja kurondera inzira yo kuja konona umutekano wo muri Uvira no ku rubibe duhana uwo ntibamwemerera ko arengana. Ariko abo muri za Muramvya, Mujeti, Mijembwe abo bose barahaca atangorana. Ingabo z'u Burundi ziri muri RDC leta hano n'usangire ya Kongo kumwumvikano wa leta zompi mu vyo gufashanya mu vya gisirikare n'ivyo kwivuna abansi. Ingabo z'u Burundi zarafadikanije na RDC kugwana n'abagwanyi ba AFC M23 aho bari baje gufata ibisagara vya Goma na Bukavu. Igisirikare c'u Burundi kivuga ko kiri muri RDC kugwanya kandi imigwi y'inyeshamba z'abarundi aho bavuzemwo nka Red Tabara, FNL yanza bampema, kivuga ko bakorana na Twigwaneho na AFC M23. Iyo migwi yagiye ibihakana. Iryo ni jambo rya gisirikare c'u Burundi cyashoboye gushira hanze kugira ngo gishobore gukura urujijo mu bantu, ndetse gishobore no gutangariza isi yose kubijanye n'ivyo bariko barabesha canke n'amapropagande bariko barakora. Ese ngomba kubarambira, reka nshimira cyane umuntu wese twanyuma kino kiganiro, nizera yuko vyinshi yavyumvise. Niyo mpamvu ndanababwira yuko commentaire cy'ikibanza cyiza tuhuriramo kugira ngo dushobore kuyagiramwo vyinshi. Nico kibanza cyiza ushobora gushiramo ikibazo cyangwa ashiramo intererano, hama tukayisoma tukayikurikirana. Ariko aba bafite ico babaza canke bagomba kutubaza, turabashira ku nimero ngaha. Abakeneye kuja muri group WhatsApp
yacu bose baraturondera kugira ngo dushobore kubasharinga link binjire mu magroup yacu WhatsApp kugira ngo bashore kuza bararonka byinshi biba byabereye ku mirongo y'urugamba, ababa bakomeretse, ababa bahapfiriye, uko urugamba rwagenze muri rusange. Rero ngomba kubarambira, reka ndabike banure kumbure turongera duhurire mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.